Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye wabaye inzitizi cyangwa ni leta ya Ndirakobuca inaniwe? Abatari bake baribaza aho leta ya Ndirakobuca igiye gusiga igihugu, ndetse benshi bakibaza n'icyo iyo leta ya Ndirakobuca yamaze mu gihugu mu gihe imyaka 3 iheze, ariko bikaba biboneka neza ko atakintu na kimwe iyo leta yigeze imarira abenegihugu. Leta ya Ndirakobuca igiye gusiga iyihe nkuru mu gihugu c'u Burundi? Ese izandikirwaho ayahe mateka? Amakuru ahari nuko leta ya Ndirakobuca yakoze ibishoboka byose, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba intambamyi. Ariko benshi bakemeza ko muri leta yose igizwe n'abashiranganji batari bakeya, Ndirakobuca ari we muntu wonyine wagize icyo akora, ariko bikarangira abangamiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha, ndetse bikaba binavugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yifuzaga ko Ndirakobuca abandanya kurongora leta, ariko bikarangira umutambukanyi we Angeline Ndayubaha abyitambitse. Uyu munsi ibintu bikaba bigiye guhinduka, ndetse bikaba bishobora no kuba bibi cane, kuko benshi mu Barundi babona ko iyi leta ya Ndirakobuca ata kintu na kimwe yigeze imarira abenegihugu. Ni byinshi twabateguriye birebana n'iyi leta, ndetse tuze kubereka intege nke zayo, tuze no kubereka imbogamizi bagize, harimwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, ndetse tuze no kubereka uko ibintu byifashe uyu munsi muri CNDD-FDD, ndetse tubereke n'icyo buri mushiranganji wese yakokwiye kuba yarakoze atakoze, aho benshi bemeza ko igihugu cyatawe mu manga n'iyi leta ya Ndirakobuca, kuko leta ya Bunyoni yarageragezaga naho ibintu bitari byifashe neza n'ubundi, ariko ntibyigeze byunyuka nk'uko ibintu bimeze uyu munsi. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Leta ya Ndirakobuca izosiga amateka ameze gute? Buca twinjira mu kwezi kwa nyuma kwa leta irongowe na Gervais Ndirakobuca. Bidahindutse Gervais Ndirakobuca niwe agiye kurongora inama nkenguzamateka. Muri Nyakanga iza iyi leta yubaye ikwije imyaka 3 si mikeya. None isize ikoreye iki Abarundi? Yabaye leta y'amagorwa itigeze itora umuti w'ibibazo bihanze Abarundi. Imyaka 3 Abarundi batagira igitoro. Ibiciro byaraduze ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi. Ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro, bimwe by'agataraboneka mu Burundi. Ni leta yahinduye amafaranga ibipapuro. Ni leta yasubiriye kugara imbibi z'u Burundi n'u Rwanda, biteza ubukene ku ntara ziri ku mupaka w'u Rwanda. Ni leta ishora inzoga za Bralirwa muri Kongo, Abarundi bagasubira kuzirangura muri Kongo zikaza zizimbye bidasanzwe. Ni leta yagurishije abasirikare b'u Burundi muri Kongo, ibitigiri bitazwi bihonerayo, bamwe batabwa mu mashamba ya Kongo. Imiryango imwe ntiyabahabwa amakuru yabayo. Abafashwe na M23 leta irabihakana ko atari abasirikare bayo. Ni leta yabandanije kunyuruza Abarundi atacamira.
ni leta itigeze yiyumvira gutahukana impunzi canke ngo ivugane n'abarundi bahunze ingene hoboneka umuti ku njyane zihanze abarundi kuva muri 2015. Ni leta yananiwe kuvugana n'amakungu ingene igihugu cosubira gufashwa. Ni leta itangisha amafaranga yo kugura ifumbire ariko ntitange iyo fumbire. Ni leta ifunga inzirakarengane ikanka kurekura imfungwa zihejeje umunyororo. Ni leta ihejeje kwiba amatora ku rugero ruteye isoni. Ni leta yakenesheje abarundi mu buryo bwose. Ni leta irangije idatanze icizere na gikeya. Ni leta biboneka neza ko ataco yigeze ifasha abarundi mu myaka 3 igiye kumara ku butegetsi. Ni leta yananiwe bigaragara kugeza naho umukuru wayo ariwe mushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca avuga imbere y'inama nshingamateka ko ibibazo by'igitoro bitamuraba, ariko amakuru menshi yagiye ahanahanwa yagiye agaragaza ko Ndirakobuca yakoze ibishoboka byose kugira ngo atorere umunyishu ikibazo cy'igitoro, ariko bikarangira yitambitswe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha wungukira cyane mu isosiyete ye izana igitoro mu Burundi Prestige, aho buri mwaka ndetse na buri kwezi ayora amamiliyaridi y'amadolari muri BRB akajyana kwikoreshereza ibye we avuga ko agiye kuzana igitoro hanze. Ibi byose Ndirakobuca yaragerageje kubihindura ariko yisanga asumbywa ingufu n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ni leta yagaragaje ko rwose igihugu kidatwawe na Ndayishimiye ahubwo nyabuna gitwawe na Angeline Ndayubaha, ibyateye ikibazo gikomeye cyane mu CNDD-FDD nka bose, aho babona neza ko igihugu cabo gihenuwe na Perezida Evariste Ndayishimiye afatikanije n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha. Mbega bano bashiranganji tuzobibukira kuki? Leta ya Ndirakobuca yari igizwe n'abashiranganji 15, batandatu muri bo batanguranye na Perezida Ndayishimiye, no kuvuga ko batanguyiriye muri leta ya Bunyoni. Abo ni Albert Shingiro, Aret Libert Mutabazi, Domine Banyanyimbona, Ibrahim Uwizeye, Meride Sabushimike na Marie Chantal Nijimbere. Abo no kuvuga ko bamaze imyaka 5 muri leta. Hari umwe amaze amezi 3 gusa, Nestor Ntantuye niwe umaze amezi 3 gusa. Bano bashiranganje basize irihe zina? Hari bamwe abarundi batari bake byo bagoraho no kumenya amazina yabo. Hari abandi bamamaye cyane mu kibi. Muri iyi minsi iri imbere tugiye kuza turahabaha umushiranganje umwe ico baramaze mu kiringo amaze muri leta. Buri munsi tuzobandanya tubaha umushiranganje umwe kugira ngo n'abatabazi babamenye, ndetse tubereke uburyo ki bamaramaje igihugu, ndetse tubereke uburyo ki bahemukiye abanyagihugu batari bakeya. Abarundi bihweje uko igihugu kimeze, hari ibyo bagiye bagaragaza kuri leta ya Ndirakobuca babona ko byazingamitse igihugu. Nk'uwitwa Emile avuga ko rwose imiryango yabo niyo yabashimira kuko agahimbo kari kenshi, nayo twebwe abo kwa Nyarucari nta kindi twababwira atari uko bobisa abandi. Nikimbabaza kuruta ibindi nuko bona abasore benshi bananiwe no kurongora bashiki bacu kubera ko ubuzima buzimbye cyane, kubera ko iyi leta atacu yigeze ikora ngo yorohereze abarundi muri rusange. Eric nawe yagize ati, nje ndemeza neza ko Uburundi bwishwe n'abarundi bonyine kandi buzokizwa nabo niyo bikangura. Abarundi barenga 80% ntibarabona uruhara rwabo mu itunganywa ry'igihugu ko ari ibyabo. 20% bonyine nibo bamaze kwikangura. Abo bikanguye barageramiwe bicwa canke batotezwa bagata bagahunga. Igihe nicagera twese tukabona uruhara rwacu, igihugu tuzogiha ubukwiye kandi ashoboye kudutwara neza. Undi nawe yagize ati, je no bisabira kuzoraba ko bohindura Uburundi igihugu kirimwo abantu banezerewe. Iby'amazina yabo nibaza ko subira kuja arabaza, ayo mazina ntawayamenya.
ariko ikigaragara cyo ni ukuri baramaramaye bikomeye cyane ndetse bamaramaza n'Uburundi bwacu bwiza. Undi nawe yagize ati umudari w'ikimaramare ndawuhaye Dodiko, niwe muntu yasabye amahera abanyagihugu ngo azoduha ifumbire, birangira aduheraniye tubura amahera yacu, tubura n'ifumbire. Akamaramaza twabuze n'aho dushorera umwimbu wacu w'ibigori kuko n'ibyaguzwe byaboreye mu masitoke. Iby'igitoro ntaco ndabivuze ko kubabajijwe, gusa ndabahaye 0/10 kuko ntaco bigeze bamarira igihugu. Ndiko ndiyumvira ko igihugu cyatembejwe n'aba bagabo, niyo mpamvu numva nta nico nokwiye kuvuga. Zimwo batanu hari amasura ntari bwigere mbona canke n'amazina yabo kw'ishuri, uwutoye kw'ishuri aho twiga turazi neza ko aba ntaco bigeze bamarira igihugu, ndetse turazi neza ko ataco bari gufasha abarundi, turazi neza ko bishe igihugu ku rugero ruteye ubwoba, niyo mpamvu mvuga ko ataco bamariye igihugu muri rusange. None ubajije ngo leta ya Ndirakobuca izosigara imeze gute? None mubona ko igihugu cyatembye? Basha abarundi ntuzahaguruka ngo twikore ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD, biraboneka neza ko igihugu kizaguma gutemba ku rugero ruteye ubwoba, ndetse biraboneka neza ko kikibandanya gutemba. Uwakoze neza Ndirakobuca ahisemwo kwihorera, uwakoze nabi ni umushikiranganji w'ubudandaji. Ukuntu ibintu byaduze ku ngufu, abantu bakadandaza inzoga uko bishakiye kandi Burarudi izibaha kuri make, nta kamaramaza, birateye isoni, nukuri birababaje cane, biranateye ubwoba. Uburundi bugeze mu minsi ya nyuma kubera intwaro mbi ihari. Amanota agiye nabaha ni 0.5/10. Bagerageje kurusha abandi naho yahuye n'intambamyi nyinshi cane. N'uyu mushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ntacyo atakoze, nuko Mukaneva yakoze ibishoboka byose kugira ngo amuzibire. Hano mbona bigoye cane kuvuga uwakoze neza n'uwakoze nabi, kuko n'uwari asanganywe akarangamutima ko gukora neza uko abishoboye canke abyumva yarananijwe, kuko ingingo zifashwe zica zicibwa amazi n'ibihangange. Rero kuba muri leta udashobora gufata ingingo mu gisata ujejwe, uhitamwo kuba niryo canke ugatanga imihoho. Ariko mu Burundi gutanga imihoho sibyo byacu, ahubwo dushima guhemuka kugira turamuke ndetse tugumye twibereho. Iyo leta njyewe nayiha 2/10. Uwakoze neza ni Gervais Ndirakobuca, kuko we yaributse no kunamika amaso ngo ntabone ayo abarundi bagowe. Nukuri birababaje cane kandi birateye isoni. Shingiro aragiye adashoboye gutunganya uburyo abarundi bari mu mahanga badashobora gutorera pasiporo iyo bari nk'abanyarwanda. U Rwanda rwarabishoboye. Umunyarwanda arashobora kuronkera icyangombwa muri ambasade y'iwabo mu gihe cyafise caheze. Shingiro byarakunaniye. Hama ni amatiro n'interetse. Warananiwe no kuduha karangamuntu igezweho biometrique, bituma tugira ibibazo mu mahanga. Nukuri iyi leta ntaco twavuga ko yagezeho habe namba. Nukuri njyewe kubera uko mbibona, ndabona ko igihugu cyatembejwe n'iyi leta, kuko ku bwa Bunyoni ntago byigeze bikomera nk'uko bikomeye uyu ngubu. Uyu niko abyumva. None abarundi twakora iki kugira ngo twikure ko ibibazo duterwa na leta idashoboye gutunganiriza abenegihugu? Igishoboka cyonyine ni uko abarundi bafatana mu nda bakikuraho ubutegetsi bwose, amaze bagashinga ubutegetsi bushasha, kuko ari bwo bushobora gukorera abenegihugu. Ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko abarundi batari bake bamaze gutahura ko CNDD-FDD ataho izashikana igihugu, ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu ndetse bagikure mu manga, kuko biboneka neza ko aho Uburundi bugeze uyu munsi ari habi cane kubera intwaro mbi, intwaro
icinyiza abenegihugu, intwaro idakorera inyungu z'abarundi ahubwo ikorera inyungu z'akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.